Mviza ndakubwira ikintu cyaraye kimbaye ko kandi si kiyindi. Ibyo je niriwe ndakorera amahera kandi ndakorera amafaranga akwiye. Inoti y'ivyo noti y'ibihumbi ijana. Nega yemwe usanga ejo arakorera ibihumbi ijana wewe. Yose naragiye ndayikegeta haje umukobwa ati nibakumerekana haje umuzehe ngo nibakumerekana haje umusore ngo nibakumerekana nyene nabahize nababuze ubu urashaka kubyo ko wewe wofata ugakorera ibihumbi ijana byuzuye neza mugabo gacurajya cyane isino nkayemo abicara ngaho ndahicara mugaje ntungeho ko amafaranga warawe yamaze utampaye ndaguha ko narakubiki na mited aha duca tuganira duhuze mugabo kumva yuko wofata ukagira ibihumbi ijana wabikoreye jewe ntumpe ko jewe ndarahize izina ry'Imana nta mafaranga jewe mu gutura yanje wakorera none ko yakwimye none je ko twari kumutambira twari tunari ku umvirize ndababwiye burya nuba ikintu ndindiriye ndabukuntu nokorera yandi kandi namwe hari igihe mucobora aho hantu kuhungukirako muri babiri uhawe na pati atekera babikira babona inzoga yawe irimwe amadayimoni rekara irimwe amacica n'ugwagwa karamanutse neza ndimo ndakumvira mu birenge mu mano urabona reka turindire tukume twihagaranye Mwenda aza kubereka ingene bajya amahera yo muci. Ukuntu bajya amahera? Kubera mwe muzamura byo ruguru mu bigori, mwe n'ingene bajya amahera yo. Shaka tujya amahera. Were navyo bintu byo gucutsura dusuzugura nuko tupfa biri mani. Ngize ndawubwira oye ako kantu siko. Gusa wewe icyo kintu uvuze none ivyo birambabaza. Aha hantu twicaye nkuku. Ivyo birambabaza. Aha twicaye nkuku. Ugira umbwira yuko aha tworonka. Egera ngaho uyu nta. Reka kumbanda sha. Cyagarayo. Nikuvuga rero nakubwira kantu manzu urendere jewe iyo ndiye ibihumbi ijana iyo ndiye ibihumbi ijana imbanza handi haza kupfa ibindi bihumbi ijana bukeye muguye umunsi ho gusa niko ndiyumva ngo power zo kurondera gusa ntuzusubira kuvuga ko ndo wabirima none aha hantu twicaye nkuku ugira umbwira ko ngatwoza kwaronkera amafaranga gusa nabuze n'amahera none hantu turaronkera amahera yaronka gute waraye ibihumbi ijana urabimara umva ndi wo yakura mwe muri amahera muri ico ikambwira ngenda kubwiye ngo ni ibiremwa by'Imana yashyizeho gusa jenzo zandababwira misi yose sije nyine nababwira none wa mpamvu tatubwiye nuko wari ibihumbi ijana oya kwanza gata banza mureke ndabaye wowe uraje turamanutse tutanashika no kwisoko utubwiye ngo twicare ngaha ngo ngo dukorera amahera none ngaha twicaye twakorera amafaranga gute nene murindiye ivy'Imana birizana washa nta byizana uraza twebwe dukorera amafaranga nene murindire nyene ivy'Imana birizana ivy'Imana urabirondera urarondera bukebuke Imana nayo ikababuheza Yesu yavuze ati niba bikijuju nzoguta ubuzinjira nta turugi bihume rihari ndi umwadi wenda no mwasoma icyo tumuri gihume nyene Leo nama ndakubwira yuko ntacurugi bijujurira ahubwo twereka uwo muzigo muni uwo nimbwa uwe uri imbwa we nama ndabivuga buri gihe jewe muni ni wasanga hari igiruka jewe je ndi intare je ndi iki uri gihuna ni wasanga hari igiruka muni ntayizo ni wasanga hatari imbwa nduta jewe muntu uzocumenya ko ndi imbwa nyine jewe ndi inka w'intare ushimwe nkashima ndi na ruhondo imbwa ndabiki naguhamata we nawe ukamiki ukaminyama intare higa inyama inka nayo igahiga amata uragahabwa no guhena wamba Wetin be this? Jesus. nsubira gusa mutaza nyojo kakayo gaheze n'ingo gamwe abahungu ikintu regihari Wena hano hakunda guca abantu benshi bagenda nkuko abandi baza nkuko kandi benshi na benshi babafisa amahera. Wowe tora kano kantu ndaza kukwera. Sibyo? Tanyi mukasi yakitoreye nava wugira icaka. Nako gukanga ababona. Baza baracabagenda. Je nanje ndabahabuza akabona. Mwebwe nigize. Namukombe cyanya Nikumuka nga ujya tumwaka ibyatwise
none uwo muntu ushobora gukanga ikihe uwo muntu umuntu wese cyangwa abafise amahera kebiza kupana n'uwari kupana n'uwari umuntu tubona yambaye neza umuntu yambaye akarato cyangwa umuntu yambaye ibiki n'ibiki mugoje pfa kuba mbona imifuka idumye niho hari bwica umuntu nari genda bakanga sindabica bakayaguha Ebyo bihumbi cyane ukeka yuko wokorera ibihumbi cyane hehe umunsi bihari rero umviriza hanze henda kugira kugaburira hagati ntabyo bwo nibaza umuntu urabyumva tugaburira hagati ntabyo bwo nibaza ikiyumvira burya je nige manager wakazi we hagarara jewe nige manager wakazi janyene hagarika ndamwica I don't want peace. I want problems always. Sinari nababwiye mwebwe ubwo bubono bwanyu arafise amafaranga arayafise rero nabibonye wari gihehe jewe ubunyumiro wampangase kandi unanigiye kwisa amafaranga wewe bisaba umbwire kugira ngo abice ngiye oya harakantu gatoyi nashaka kukwereka imwe amafaranga urabura yabitsa aho kantu nakanyabaje nakadiri gashasha kubutse hani wacu ngo ndakakwereka nukuri unyarutse kwaje ni ngo ndagiye No. Musore ni karibu rero ni karibu muri genge wihagarara ngaho rero ikintu twashaka kukubwira si kintu burya w'ikintu je narinda gutumira ko wewe nabonye usa n'umuntu yakiza akiri muto kandi nanjye imisi mato bwaranyishe we nakuntu wogenda imifuko yabyimbye nk'uko wewe turatemberana amahera kandi imisi maze narakubiswe aha rero uzanye uburofa. I want problems always. Ndagucenda gutumutwe. bari bagucira usabuni wanyu habye amafaranga njyanda tware kuyabiza ndagucumutwe na yesabona nari mvuye wanyu bagutuma amasabuni ukagura igihome wewe uri mukurayo byose mukurayo wewe nukubona abantu bagenda gusasha zisabona nizo wanyu bagutumye wewe uko warimbye ugiye kubita amahera urabitsa amafaranga ukabitsa isabune wewe mufate neza je ntancikana uje nancikana umukene uyu muhimbiri na izongira ndokoreyo basi n'ibihumbi by'amagana none kurema dogoge narakoteza uyu bawita umuswaro bazi ko inzo sinorikuraho twari iminiko yawe gisagara wa mudira rero ikindi kintu urabyumva koresha umwanya je hari hayo nari nababiki none gaye musa amafaranga ushaka yarutse uneza yawe sinza nkayo mafaranga satani Unamwegere twapanze n'igitanda cyari yashyizeho kirimo. ibapaho ibaha imbaraga nauvanye muhira udakarisha ureka manza ndawo karisha Imana nitabara umuntu wayo